Hari ikibazo abantu benshi bibaza ariko bakabura inyishu. Nihe business umuntu yoshobora gutangura ikamufasha kuronka amafaranga kandi ntashobore guhomba? Hari abantu benshi bavuga bati ndagomba gukora business ariko nta mafaranga mfise. Abandi nabo bakavuga ngo natanguye business ariko narahombye. Ariko kuri nuko hari business zimwe zishobora kuguhombya canke ugasanga izo business zigiye gutwara amafaranga menshi cane. Ariko hari business zimwe zoroshe gutangura kandi izo business nuko zishobora kugufasha kuronka amafaranga naho woba utanga ufise amafaranga make. Izo business ukazikora ugasanga zirakuvyarira umusaruro, ugasanga urageze ku rwego rwo hejuru. Rero muri iki kiganiro kuri ukuri ku mafaranga nuko nza kukwereka business zitandatu abantu benshi batangura zikabafasha kuronka amafaranga menshi cane niyo baba batanguye bafise amafaranga make. Rero no kubwira nuko uraba neza iyi video kuva ku ntango gushika ku mpera, kuko business ya gatandatu ariyo ya nyuma niyo ishobora kugutangaza cane, ugasanga iyi business wari uyirengagiza kandi ari business ishobora kuba yo kuvyarira umusaruro kandi watanguje amafaranga makeya cane. Reka rero tugende kuri business ya mbere ushobora gukora ufise amafaranga make ugasanga iyo business irakuvyarira umusaruro. Rero business ya mbere ni kudandaza ibintu vya buri munsi. Iki kintu kugira cumvikane neza, reka tubanze twibaze iki kibazo ngo mbega nibihe abantu bakenera buri munsi. Burya niwaza gukora business nuko uzobanza urabe ivyo bintu ugiye gukora yuko hari abantu babikenera, kuko ugiye kuraba ibintu byose uzokora kugira ngo ushobore kugera ku nzizi nuko uzoraba cakina abantu bakenera hamwe bagikora, ukamara kugitorera solution hamwe abantu bakabona guhita bakuzana amafaranga mu gihe watoye ya solution y'ico kibazo. Rero nk'ibintu bashobora gukenera buri munsi, ibintu wodandaza nk'umuntu ushobora gusanga abantu bakenera amazi, ugasanga abantu bakenera isukari, gukora ubuyi, gukora icayi, ugasanga abantu bakenera umuceri, ibintu vyerekeranye no gufungura. Abantu nuko uzosanga bakenera amasabune, kuko ugiye kuraba umuntu wari we wese nuko ategerezwa kwiyoga, ategerezwa kumesura. Kandi ikindi naco nuko kira muntu wese azokenera ibinyobwa. Rero ivyo ni ibintu abantu bashobora gukenera buri munsi. Ibintu rero iyo bikoze nuko mu gihe bikoze mu business yo kudandaza ibintu nuko uzoronka amafaranga buri munsi, kuko iyi ni business ishobora kugufasha kuronka amafaranga mu gihe gitoya. Ikindi kintu womenya nuko gukora ibi bintu nuko bidasaba amafaranga menshi cane, kandi nuko ushobora gutangura ugatanguza n'utuntu duke, uko ugenda urakora ugenda urunguka ukagenda urongereza kuri amafaranga yawe. Ibi ni ibintu ushobora gutangura, ushobora gutanguza n'ibihumbi 150, ugasanga urabikoze birakuvyarira umusaruro, ariko ukaraba uko wungutse, ariko uca ugenda urarangura muri ya nyungu ugenda buke buke. Ibi ni ibintu ushobora gukora mu gihe wowe udandaza ibintu vya buri munsi, ugasanga ibintu birakuvyarira umusaruro. Rero business nayo ya kabiri ushobora gukora ugasanga iyo business irakuvyarira umusaruro kandi watanguje amafaranga make, ni business yo gucuruza ivyamwa, fruit. Burya ico womenya nuko fruit ari ibintu uzosanga bikunda abantu benshi cane. Nk'akarorero ushobora gusanga abantu bakunda amapome, cyangwa ugasanga bakunda imicungwe, ugasanga bakunda inanasi, ugasanga bakunda amabungo, canke amavoka n'ibindi vyamwa. Ushobora kuba ubona ahantu bashobora kubishora, ubona abantu bo bashobora kubikugurira. Rero nuko uzosanga abantu benshi ari ba bantu barya ku kazi, ukazosanga barya ivyamwa, canke haba ku mashuri canke haba no mu nzira, nuko ivyamwa umuntu wari wese yoshobora kukigura akakirira ahari hose. Rero ivyo ni ibintu bituma business y'ivyamwa ishobora kugenda neza, kuko abaguzi nuko uzosanga babaye benshi, kuko ugiye kuraba buri muntu wese uzosanga akenera icamwa, kuko naco ni ikintu ciza ku mubiri wacu. Rero business yo gucuruza ivyamwa nayo ni business ishobora kuba yo wokora kandi ugatangura ku mafaranga make, kandi ugasanga igiye irakungukira buke buke. Reka rero tugende kuri business nayo ya gatatu ushobora gukora ata amafaranga menshi ufise, kandi ugasanga iyo business ishobora kuba yo kuvyarira umusaruro.
Business rero ya gatatu ni gucuruza imyambaro. Business yo gucuruza imyambaro nayo ni business ushobora gukora nk'ikintu ubona yuko kitazohagarara, kuko business y'ivyambarwa ni business kira muntu wese uzosanga akenera ivyambarwa. Uzosanga abantu bariko baragura nk'impuzu shasha, cyangwa uzosanga abantu bariko baragura nk'inkweto, cyangwa ugasanga abantu bariko baragura izindi mpuzu z'ubundi bwoko butandukanye. Rero nuko ushobora gutangura ugura impuzu nke, hama wagenda uragurisha za mpuzu buhoro buhoro, wamara kubona byageze neza wungutse ugaca ufata y'amafaranga wungutse ukayongereza kuri yayandi, kugira ngo ushobore kuza kurangura ibindi bintu. Ugasanga uranguye impuzu, nyamba watanguye ku mpuzu 10 wakora ukabona urungutse, ukabona uraroseko nk'impuzu imwe y'inyungu, ugaca ugenda ugaca uyishirako, ukagenda urabikora uko nyene. Nuko ushobora gusanga mu gihe kiri imbere ugasanga wamaze gushika ahandi hantu. Hamagazi nimba ushaka kumenya uburyo bwo gukorera amafaranga canke gutangura business hamwe no kwiteza imbere muri ubu buzima, nuko wokora sabone kuri channel ukuri ku mafaranga, kuko iyi channel ni channel tuzoza twigishirizako ukuri ku mafaranga, twigishizeko n'ukuntu uburyo woshobora kwiteza imbere. Nimba wamaze kubikora, reka twibandanirize rero ku kintu naco ca kane. Business ya kane ushobora gukora ugasangira ko byari umusaruro kandi wakoresheje amafaranga makeya. Business nayo ya kane ni guteka ibifungurwa, eco twokwita food business. Nuko guteka ibifungurwa nuko uzosanga ari ibintu abantu bakenera buri munsi, kuko uzosanga abantu barya buri munsi. Iki rero nico gituma business yo guteka ibifungurwa ari imwe muri business zigenda neza cyane kandi zishobora kuba zo kuvyarira umusaruro. Nk'akarorero ushobora guteka nk'amabenyi, ugateka amasosiso, ugateka amacapati, ugateka amandazi. Rero mu gihe ibyo ushobora kubitangura, nuko ibyo bintu ushobora kubiteka mu gitondo, hama ugaca ubijana ukabigurisha ku kazi canke ukabijana nk'ahantu ku mashuri, ugasanga urarose amafaranga kandi menshi cane y'inyungu. Ni business yo gucuruza ibintu by'ibifungurwa, ni ibintu byoshobora kuba byo kuvyara umusaruro. Ushobora no kugenda ufise amafaranga ameze nk'ayo kugura nk'akarestora nk'ahantu, ugasanga ibyo bintu birakuryoha. Ariko mu gihe ugiye gucuruza ibintu, ugiye kwinjira mu kintu, nuko uzoraba ugakora ikintu ubona gisumba ica abandi, ukaraba ikindi kintu woshobora kuba worusha abantu ubona bagutangiriye mw'ico kintu. Reka rero tugende ku business nayo ya gatandatu, nako business ya gatanu ushobora gukora, iyo business ikakuvyarira umusaruro. Business nayo ya gatanu ushobora gukora ni business yo gucuruza ibintu kuri internet. Nuko uyu munsi ugiye kuraba uzosanga internet iri kirafasha abantu benshi, ukazosanga nk'abantu bariko barakora nk'ibintu byerekanye n'amafaranga. Nk'akarorero nuko ushobora gukora nk'ibintu, ugasanga ucuruza nk'ibintu nko kuri WhatsApp, canke ukagurisha nk'ibintu kuri Facebook, canke wanashaka ukabigurisha kuri TikTok. Ukuntu ushobora kubikora, ushobora kugenda ugakiriya nka groupe, iyo groupe amara kuyikereya, hama ukazuracishamo nk'ibintu. Ibyo bintu bamara kubicishamo nk'abantu barimo bagishimye, mukavugana, bagashobora kuguha amafaranga, ugasanga navyo birakuzaniye business, birakuzaniye agafaranga. Kuko hari abantu benshi uzosanga batangura gukora ibi bintu kandi bakabitangura ata amafaranga menshi bafise, ugasanga bararosemwo inyungu nyinshi cane. Hama nkuko mwabonye yuko business nyinshi ushobora kuzitangura ata amafaranga, ukazitangura ufise amafaranga make. Ariko ikibazo suko ari amafaranga gusa, ahubwo ikibazo nuko utashobora kumenya kuntu ushobora kuba wobikora. Kuko uzosanga abantu benshi bategereza yuko bokora ikintu, ugasanga bahora biyumvira kugikora, ariko ico kintu ukazosanga byarasaba yuko boshobora kugishira mu ngiro. Rero namba woba uri wa muntu ukunda ibintu byerekeranye n'izi nyigisho, nuko wokora sabone ngaha kuri channel ukuri ku mafaranga, kandi ukaraba yuko amaze gukora kuri notification kugira ngo ntuzoze usiba ibindi biganiro. Hama tukaba tuzosubira mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.